Kibazo cyanje cya mbere namba uwa mbere uheze twari lo 30 z'ukwezi kwa mbere mbega itariki 30 z'ukwezi kwa kabiri azoba ari ryari azoba ari kuwahe munsi. Yeah, but right now I have no nuvuga yuko ntari ndabizi kwa ko munzi ntari navyiteguriye gusa I'm sorry. Uwo munsi ntawuzi uri bire ndi nyene azoba ari Monday niko ndavyibaza. Kubera ko ariko numva ku munsi wa mbere ari 30 izikurikira numbaze ko ari azoba ari Monday. Okay. Umustar duhe akape duhe vibe. When you see me in this rain man, don't call me young money bun. But I wanna give a fuck, man. Nobody can carry on what I do. Baby Z comes up like me rainy. Everybody give it respect. I found the respect when I'm a young rapper. Anybody can hear my name is Rain Man. I'm coming back in this young money. Call me young money bunny, bitch. I don't care who you are. Let me give a fuck everybody. Give respect to this year for any man. That's what I gotta do. Oh my god. Turi batanu. Wowe rero urirutse cyane uciuca ko uwa kabiri. Uci uwa kangahe? Cenca ko uwa kabiri. Cambo hambe. Thank you. Ivyo bibazo. Bonsoir, ça va? Murameze neza. Je ndameze neza cyane. Ni Bella shaka kuri micro za Roy TV nkuko musanzwe mumenyereye. Uno munsi turi mu Kayanza ngo mandahakorera street quiz. Mbega nabayenterese gute? Hajya ndabona abantu keke pare hariya. Sinzi ko bambonye ngo bagende ndabe ko dukorana quiz yacu. Bikunze nanje nkina agapira ka basket. Mubona za kubishobora. Cameraman, ugume ko tugenda ubunyene buke ndabavumbuza ibibazo ngaha mu Kayanza nina heza ce ni manukira mu gisagara twagiye abakunzi. Let's go cameraman kurikira. Fresh kabisa. Agapira kagenze neza. Fresh. Naje dukine murashiramo. Karibu. Je nitwa Bella Shaka ndumenyesha makuru kuri Roy TV namwe mwitwa bande. Je bayita Bizimana Muvala. Muvala. Tukimwe na Muvala. Muvala ndabona ufise suri ibintu bimeze neza. What type of plane is this? Shaka dukane agakwizi gusa gatoya. Karatwara amanota. Amanota kabaze ko baragakwizi karatwara n'amanota. Okay murakoze. Sawa bon. Fise utubazo tubiri twonyene. Akabazo kambere karavuga gati. Kwa mbere twari tariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Mbega azoba ari uwahaye munsi w'itariki 30 z'ukwa kabiri. Z'ukwa kabiri tariki 30 z'ukwa kabiri. Izo ntizibaho. Ukwezi kwa kabiri gufise imisi 29. Okay, ikibazo gira kabiri. Nk'ubu tuko turiruka ubona ko naje dukine ngaho agapira turi muri course tikusi abantu batanu urirutse uciye kuwa kabiri uciye kangahe nirutse nciye kuwa kangahe wa kabiri naru nciye kuwa kabiri turi muri batanu kiragoye shamba wa kane mvuye inyuma urakoze Mother my mother let's go abakunzi ba Roy TV muye n'umustar I don't know gusa uko nabona dukine bazakora. Hello girl. Oh no. Neza. Oh my god. Kufise vibe renze bimeze gute? Yeah. Just because God give me power. Wow. Numwongereza gara. That's it. Je nitwa Bella Shaka, ndi journaliste yo kuri Roy TV namwe mwitwa bande. My name is Yafa.
Yafa. Yafa vuga mu Kirundi please. Yeah, je nitwa Yafara hati izina ry'iwanje gusa ry'ubustare nitwa Yafara man. Referent man. Referent man. Ndaje nanje dukina agapira ka basket muranyakira. Yeah, welcome baby, welcome. Are you playing? What type of play is this? Murakina basket yambaye ipantaro atari butura. Ariko ndi muri ndabona ari sport wearings. Ndabona wambaye impuzu za sport. Nawe two kwakira ngana ire. Nayo mvuye Bujumbura rero nje mu Kayanza shaka dukwana agakwizi please. Yeah, no problem. Okay. Ikibazo cyanje cya mbere. Namba uwa mbere uheze. Twari lo 30 z'ukwezi kwa mbere. Mbega itariki 30 z'ukwezi kwa kabiri azoba ari ryari? Azoba ari kuwahe munsi? Yeah, but right now I have no nuvuga yuko ntari ndabizi kwa ko munzi ntari navyiteguriye gusa I'm sorry. Uwo munsi rero ntawuzi. Nukuvuga lo 30 twari turi kuwa mbere. Itariki 30. None izindi nukuvuga izindi tariki 30 tuzaba turi kwa kangahe kwa kabiri ariko. Yeah, uri birend nyene azoba ari Monday niko ndavyibaza. Kubera ko ariko numva ku munsi wa mbere ari 30 izikurikirana numbaze ko ari kwazo bari Monday. Okay, thank you. Ikibazo gira kabiri turi muri course nkuko janga dukine basket ko tuko turahigana turi batanu. Wewe urirutse cyane uciye ko uwa kabiri uci wa kangahe? Nciye ko wa kabiri ni kuvuga cambo wa gatatu. Thank you. Me alone, please leave me alone. Thank you. Please to have vibe. Je vibe zingano baha ubunyene gusa mumbabarire ndi umurundi gusa sinzi kwandika ndandika ikirundi mugabo kikangora kuririmba gusa impano y'icongereza nanje sinzi aho yavuye. Duhereze turi muri East African community. Let's go. Yeah, it's the time. Let me give you this freestyle. I'm tracking by wrist, man. Yeah, when you see me in this rain, man, don't call me young money bunny. But I wanna give a fuck, man. Nobody can carry on what I do. Baby Z comes up like me rainy. Everybody give it respect. I found the respect when I'm a young rapper. Anybody can hear my name is Rain Man. I'm coming back in this young money. Call me young money bunny, bitch. I don't care who you are. Let me give a fuck everybody. Give me respect to this Yafara man. That's what I gotta do. Oh my God, respect my guy. You got my hand. Tuzogaruka. Yeah, welcome. Murakaza munara iwacu ya Kayanza. No talent ziri. Merci. Mugende mu Icongereza raba aho mutabyumvise. Birabasha. Turi muri East African community. Tegeza ko bimenya. Guys, ndicabandanya. Hey. Oh my God, ni munera umupira. Hello. Meze neza? Yeah. Atandi kuri kamera. Nditwa Bella Shaka, journalist yo kuri TV namwe mitwa bana. Okay, Jenny twa Willy Dan. Dan, nje nanje nkina agapira. Karibu kwere wana wambaye. Ni forme ni ni bon. Wow, naje navyiteguriye mu Kayanza. So nitwa Bella Shaka, journalist yo kuri TV. Shaka dukorane quiz please. Kibazo kwere mbaza twumve. Okay, bon, kuwa mbere uheze. Kuwa mbere numva yari lendi itariki 30 z'ukwa mbere. None turi kuwahe munsi tugeze ku itariki 30 z'ukwa kabiri. Uri yumvira. Sinzi kwere sinzi. Yageza kwimvira none twitariki 30 ari kuwa mbere. None izindi 30 z'ukwa kabiri azo ari kwa kangahe. Mukuri ntavyonzi shepa mu. Je sindi forum muri maate kabisa. Fasha twumva zo bari kwa kangahe. Ndagwaye nyinshi no. Ikibazo kigira ni gikido special cyari kuri uwo munsi none. Shaka gusiyo munsi utware donc wiyumvira mu bwenga aho nyine utarinze kugira ama parametre menshi utubwiyatse zabari lendi cyane. Naho byonanira. Nta kibazo. Okay, nibaza ko bari mardi basi. Bien. Bon, twagiye kazi ka kabiri. Turi mu mahiganwa, turi muri course yo kwiruka. Francine niyo nsaba. Turi batanu. Wowe rero urirutse cyane uciuca ko uwa kabiri. Uci wa kangahe? Nca ko wa kabiri. Cambo ambe. Thank you. Ivyo bibazo bifise intumbero kwa. Are you playing? What type of play is this? Juste gutera ama like ndabasanze nganje kwirira vibe. Shaka nabandi baje show.
abari kuri kamera baterama batiri mu Kayanza. Karibu. Merci. Gusa umunsi ntihakanye urumva ko hashushe umuntu. Bo tukiza nari nagwera mu modoka nari nambaye ikoti ariko naciye ndayikorayo sitani kugira ngo ubone ni forme ya Roy TV. Nizi? Yego kweli ni sawa. Twagaruka nza kuzanira agapira. Wagakunda? Merci rero umunsi mwiza. Sina nta kibazo. Okay, thank you. Yeah. Hey! It's very simple. I just want this, Yeah. this guy. I want that guy. Please. Hi. Hi, meze neza. Wow, this guy is cute. Mwayibonye namwe. Arasa nk'abantu b'Abanyamerika. Ayandi makuru. Ni meza. Meze neza. Yego. Je naje ndaje dukine basket muranyemera. Ntangorane. Wow. Bo shaka ndabisabira akantu. Je nitwa Bella Shaka, journaliste yo kuri Roy TV, namwe mwitwa bande. Irankunda Elvis. Elvis. Dukane street quiz. Tubazo tubiri twonyene. Yego. Okay. Akabazo ka mbere rero. Turiko turiruka, turi mu mahiganwa turi batanu. Wewe rero nka Elvis, uciye wiruka cyane, uciye kuwa kabiri. Ucibuwa kangahe Elvis? Ciye kuwa kabiri. Muri ico gihe mu wa kabiri. The mother that murdered my mother. Mother and mother. Nikaza ngoma ndakubaze. Namba lendi iheze. Yari tariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Mvuze lendi iheze simvuze ngo lendi ija kuri kalendrier yari lo 30 z'ukwa mbere uraza kubibona. None kugira ngo tube kuri 30 z'ukwa kabiri azoba ari uwahe munsi azoba ari lendi mardi mercredi cyane. Kwa kanga. Iyindi lo 30 ico gihe haba ari mardi. You dey use your generation to Thank you. Mwereka ndagushimira ko wamaye umwanya wawe tugakorana muri quiz. Yego murakoze. Okay. Mubanganye ni mukayana. Yego. Karibu Bujumbura no. Namwe deka tubanze tubahe karibu mu Kayanza. Murakoze tuzobakira. Yego natwe rero tuzoza. Yego umunsi mwiza rero. Bye bye. Hi. Meze neza. neza. Witwa nde? Mimi naitwa Famake. Famake ntuvuga ikirundi? Famake uko murefu kweli? Ni mukari kweli. Mukari kweli kwa basket. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste kuri Roy TV. Shaka dukorane quiz please. Nawasi. Okay, wambwiye ngo witwa nde? Famake. Okay, Famake. Fisi twazo twanje tubiri twenyene shaka ndakubaze. Namba lo 30, hari kuwa mbere z'ukwa mbere. Wumva iyindi lo 30 z'ukwa kabiri azoba ari kuwahe munsi. Lundi, mardi, mercredi canke azoba ari ryari? Yumvira. Ukiongera usubiriremo. Bo, lundi twari tariki 30 z'ukwa mbere. Niko kalendri imeze. None wumva kugira ngo tugere tariki 30 z'ukwa kabiri azoba ari wahaye munsi, azoba ari lundi nyene canke azoba ari undi munsi. Azoba ari uvuze itariki. Oh no. Kuvuga lendi yari tariki 30 z'ukwa mbere. Kugira ngo rero tugere ku itariki 30 z'ukwa kabiri azoba ari wahaye munsi. Azoba ari mercredi. Okay. Ikibazo kigira kabiri. Turiko turahiganwa twiruka turi muri course. Turi batanu. Wewe rero uciye wiruka cyane, uciye kuwa kabiri. Ucibuwa kangahe? Nirutse nkaca kuwa kabiri. Nochamba uwa kabiri mvuye inyuma. Bo twari batanu, muri course turi batanu. Wewe rero urirutse cyane. Wari inyuma, urirutse cyane uciye ucako uwa kabiri. Wewe wumva ucibuwa uwa kangahe? Nochamba uwa kane mvuye inyuma. The mother that murdered my mother. None uremera ko dukinana nanje basi? Ntawasi. Oya wancana. Oh no. Oya. No sigara mwikoro. Oya nta korose. Sawa rero umunsi mwiza natwe twavuye Bujumbura tuza Kayanza iwanyu hararyoshe. Dushaka kurya inyama mu kanya turaziraba. Bye bye. Good night. Okay. Hello. Meze neza. Bon, Jenny twa Bella Shaka, journaliste kuri Roy TV. Nawe witwa nde? Je banyitwa Tamujiblo
aka fire. aka Fiery. Wow, nanje nitwa Bella Shaka aka Fiery. Shaka dukorane agakwizi gatoya. Ntari bikwe. Ari? Yego. Nitwaheza uranyimira nanje nze gukina ngaho basket. Yego kweli. Wancanza amakorose. Wese no gutsinda. Ayaho nzinda kweli. Akabazo kanjiro ka mbere. Namba itariki namba kuwa mbere twari itariki 30 z'ukwa mbere. Wumva kugira ngo tugere ku itariki 30 z'ukwa kabiri azo ari kwa kangahe? Kuwa mbere ari itariki 30 z'ukwa mbere. Kugira ngo tugere ku itariki 30 z'ukwa kabiri azo ari kuwahe munsi? Umunsi je nibaza yuko utaba kubera mu kwa kabiri kumara amezi kumara iminsi 29. Ikibazo kigira kabiri. Turiko turiruka turi mu mahigano. Turi batanu. Wewe uri inyuma. Uciye wiruka cyane uciye ko uwa kabiri. Wowe uci uwa kangahe? Je no chamba uwa kabiri. The mother that murdered my mother. Thank you, Rakot. Nawe urakoze kweli. Jero duki? Karibu kweli ka. Okay, bye bye. Ndagarutse ariko. Oh my god. So guys, ngomba nkurotire kwizi yanje yuno munsi, ngomba ndayiheze aho twakoranye barakwiye ndibaza wariye show, wariye vibe. Namba ibaza na uvyu inyishu uzumva zishire muri commentaire uvuga ati yari kwishuruko. Ikibazo cyavuga giti namba lendi twari le 30 mbega kugira dushike le 30 février azari kwa kangahe? Kwezi kwa kabiri nta minsi 30 kugira ni 29 cyangwa 28. Rero namba bafutanga zari lendi mardi I don't care ntibindaba. Ikibazo cya kabiri cyavuga giti tuko turiruka turi batanu. Jewe nyiruka cyane nkaca ko uwa kabiri cyamba uwa kabiri kuko sinaciye ko uwa mbere cyanja mu kibanza cya kabiri. So guys, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV turi kumwe na Effed muhinga bwa kamera. Let me say goodbye. Tuzasubira utaha turi mu Kayanza turaryoye turishimye twuzuye umunezero.